reka ndababwira ico kintu amaze iminsi bakimbwira ko muri mwebwe hari abafise ubutare mu mazu banyegeje murindire yaho mu bucisha gusa kugira mu bushore ngira ndababwire rero ikintu kimwe murumva ko tuje muri transparency ndabasavye ubwo butare mubuzane mubwerekane aho buri mwumvirize guhera ngira message ubuzofata ubutare bunyegeje mu nzu buterekanywe tuzomuhemba 10% kuri bwo emwe abene gihugu ndazi baca babasaka mwebwe nyene barabasaka nta gisivye ubufise ubutare bwose muri stock ubu nyene abwire buramatari ati je ngo ndabufise mu bupime abwandike kugira ejo ninabwira abantu babufashe buramatazo cavuga tuburazwe ngobo bungana uko nikimenyamenya guhera ku wa mbere emwe message ndayitanga bene gihugu babusake kandi bumvise bacaronka 10% avarere yabwo barabasakana kubahenda bushira habona nta ngorane nubwi wawe bushira habona ariko bushira habona bumenyekane kugira du planifingene bushoka kuko nibwo bwubwo bariko barajana bahejeje kumbwira ko bamwe bibu butare imurehe ngo procureur yaciye abarekura ubu nyene aho nsohokera nta kindi njako uwo mu procureur bigirisha ngo bari protege ndamusispanda mu kazi gushika anuverorode ntibikunda yarabarekuye nuko adashaka Burundi butunga ni yavuga ko nderenza amategeko ndamusispanda neza kubona umuntu yiba butare bashobora kumureka uwo mu procureur yamurekuye w'Ingozi yabarekuye ubu nyene ndabibabwiriye ngaha nsohoka nico gikorwa canjako nta vya procedure yaramenje nta procedure yaramenje usangwa arabarekuye yaramenje ubu nyene nico shikirako kubaserukira igihugu akaba ari we aho yogikingi ubutunzi bw'igihugu akaba ari bavyonone ubone ni nk'inkoho afise arasisha igihugu nko ari devoye ari yerekanye ko ari umwasi w'igihugu point tuzohangana ntibabone mu ruhondo nce ndare nicaye ndiko ndarondera ico tunga Burundi ubundi nawe ariko arondera ikico Burundi kandi agacahembwa na leta ntuzire kibabaje agacahembwa mu kiga ca leta yankiye n'amahera ko yinjira mu kiga ca leta none yo mahera bwacaye mu Rwanda rukaba ruriko ruraduhigira none ruhigira kuko rufise ivyo rukoresha ntiwumva ko ari mwe mwabigutse mugabo muri ko muragenda ukavagura umupatriote mugabo wewe kumbe wararasha igihugu ntavyuzi kandi gitwengeje tuneshejwe wohunga canke ugapfa niki kuvuga ko batotera ibombi kagwi wawe wenyene kandi ari we wayiguze abantu bakabashira ivyo kurya kugira bagira inguvu babone kuza kudutera n'inguvu bashonje boza umwasi yakweretse ko ari umwasi azo gutera ejo none uca umwanteretena numva rero nico gitu akabazo ka mbere turi mu mbona kazoza karantisi wasante muga gushika uyu munsi nimba harabatarahinduka haracyari hakabazo cyane mu mwuga w'iwacu umwuga w'iwacu n'umwuga urimwo novuga ubusuma uyu munsi ukenera gukora muga hakaba n'abandi bakuzibira jewe muri 2014 mu byukuri ubutare bwashoka mu Rwanda nkuko abantu bashora ibijumbu ku isoko ndaza ico gihe umudeje yitwa Paul ndamubwira nti none ko ubutare buri ko burashoka nk'abashora ibijumbu ku isoko twokora iki kugira ubu butare buze mu Burundi bajya ba investisseurs bajana imitahe mu Rwanda bayizane mu Burundi kuko babona ko buhari bugumye buji Rwanda bizoboneka ko Rwanda ariko rufise ubutare nukuvuga ya mitahe yose izoguma ija mu Rwanda twese twarebanye mu jisho ndamubwira nti je ngiye ku kivi inyuma y'indwi imwe naratelefone umuntu w'umutware sindamuvuze ngaha ndamubwira nti hari kamyo ipakiye ubutare message yampaye inyuma y'amasaha 2 yambwiye ngo ya kamyo nayibuze mugabo nanje mba nateze umutego ahandi ya kamyo nca ndayifata ico gihe nabifise n'umupolisi bari bampaye kubera ico gihe hari insecurity warasaba umupolisi bakamuguha ya kamyo tuca turayifata yayipakiye itoni 10 iyo kamyo yafatiwe mu ruzo inyuma yaho twarakomeje turakora
ya fraude uko uyirangiye we akabahishije wa telefone ati bimeze gute ngo nabuze orke hari abantu baba bapakiye ivyo bintu baza no kubitwara mu Rwanda twaba dufise bari mu ivyo bintu nyene twahaye amahera kugira baze baraduha information bakatubwira ati tugeza none ko ambwiye ko yabuze bigende gute. Ndibuka hari n'igihe nirutse ku muntu imodoka ari irahenuka mugandagira Imana ndonka imoto mwijoro iyo modoka nayo turayifata uwo muntu acambwira ngo uwo natumye nanje ngo yampenze kandi nzi ko we nyene bariko baravugana n'uwo muntu abo bantu bampaye information bambwira ati tugeze ku miliyoni 100. Ukuvuga rero ico ngomvye kuvuga niki hariho nkumbure abantu twe twitwa ngo tugiye ku kivi muga tukitwa abansi babandi bantu iyo ngeso rero gushikana uyu munsi itarahera tuzoguma mu bibazo byo gusigana inkore ku maso n'uyu munsi ibyo bibazo biriho cyane cyane mu butungane. Hari imodoka je nafatiye Marangara mwijoro kuruzi turazi uwo muntu yari umunyamuyinga muga procureur ivyo bintu niwe yabipakiriye uwo muntu arabisubizayo ngo ni confidential je mvuye muyinga ngiye Imarangara iyo confidential iri hehe ugafata umuntu nta ruhusha afise nta kintu na kimwe kimuranga afise agafatanwa itoni y'amabuye mu nzu muga mu gucura ubanza ubutungane bugaca buvuga ngo ni confidential. Rero mfate ku bucamanza by'ukuri imbona kazoza twese turayibona kandi turipfuza ko tutoshavuza umuvyeyi dutegerezwa gukora kugira dushike kuri rezilita umuvyeyi akeneye mugabo ubucamanza butaritunganya neza iyi rezilita izogorana kubera uyu munsi hafashwe umusuma ejo muhurira muri restaurant muri ko murasangira icyayi agaca kubwa ngo mbe ngo hari umunyamafaranga apfungwa je rero nkavuga nti umunyamafaranga ni wa wakwiye gupfungwa kubera akora amakosa ayazi. Ejo bundi araheze nk'amezi nk'umwaka uraheze je umuntu yandegiye ko hari imodoka ipakiye Ubutare ibumanukanye Bujumbura iyo modoka hari ndayikurikirana gushika no kuri Kotebu sanga iyo modoka ahubwo yaherekejwe n'umupolisi yambaye civile kuri Kotebu iyo modoka hari bacambwa ngo hariho pick up ngo yigisoda ije gupakira ubwo Butare naje nari mfise apolisi ncamvuga ntebagabo twihebe niba twica indurira za kuvuga mugabaze kumenya igitumi iyo nduri ivuze twaragiye kuri Kotebu dusanga ubwo Butare bariko barabuhindurira mu modoka agence bita oxygene ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa abantu bose baraho baca bariruka iyo modoka tuyiravye dusanga ipakiye ibiro 980 byari bigiye he mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo tubikora kubera iki tubikora uyu munsi umwuga w'iwacu waracafuye ngo turabasuma rijya jambo rero abasuma hariho bamwe twebwe riratubabaza tukavuga nti reka dukore uburyo bushoboka bwose aba basuma tubadenonse kugira turabe ko ikica ico tuvako muga tukaca tuza kublokwa na bantu bitwa ko bariko barakamisha uyu munsi umuntu afatwa ejo mugahurira muri restaurant tugasaba rero aba bantu by'ukuri bo kwigishwa karanga mutima nabo bakaba abapatriote tugashira ingufu hamwe by'ukuri igihugu kiratunze turi kumwe twese twumvira kumwe ibintu byose bizoshoboka. Reka ndababwira ico kintu amaze iminsi bakimbwira ko muri mwebwe hari habafise Ubutare mu mazu banyegeje murindire yaho mu bucisha gusabwira mu bushore ngira ndababwire rero ikintu kimwe murumva ko tuje muri transparency ndabasavye ubwo Butare mu buzane mu bwerekane aho buri mwumvirize guhera ngira message ubuzofata Ubutare bunyegeje mu nzu buterekanywe tuzomuhemba 10% kuri bwo abene igihugu ndazi baca babasaka mwebwe nyene barabasaka nta gisivye ubufise Ubutare bwose muri stock ubu nyene abwire buramatari ati je ngubu ndabufise mu bupime abwandike kugira ejo ninabwira abantu babufashe buramatazo cavuga tuburazwe ngobo bungana uko nikimenya yamenye guhera ku wa mbere emwe message cyandayitanga abene igihugu babusake kandi bumvise baca baronka
10% ya valere yabwo barabasakana kubahenda bushira habona nta ngorane nubwi wawe bushira habona ariko bushira habona bumenyekane kugira du planifingene bushoka kuko nibwo bwubwo bariko barajana bahejeje kumbwira ko bamwe bibu Butare imurehe ngo procureur yaciye abarekura ubu nyene aho nsohokera nta kindi njako uwo mu procureur bigirisha ngo bari protege ndamusispanda mu kazi gushika anuverorode ntibikunda yarabarekuye nuko adashaka Burundi butunga ni yavuga ko ndenza amategeko ndamusispanda neza kubona umuntu yiba Butare bashobora kumureka uwo mu procureur yamurekuye w'Ingozi yabarekuye ubu nyene ndabibabwiriye ngaha nsohoka nico gikorwa canjako nta vya procedure yaramenje nta procedure yaramenje usangwa arabarekuye yaramenje ubu nyene nico shikirako kuba serukira igihugu akaba ari we aho yogikingi ubutunzi bw'igihugu akaba ari bavyonona ubone ni nk'inkoho afise arasisha igihugu nko wari devoye ari yerekanye ko ari umwasi w'igihugu point tuzohangana ntibabone mu ruhondo ndare nicaye ndiko narondera ico tunga Burundi ubundi nawe ariko arondera ikico Burundi kandi agacahembwa na leta ntuzire kibabaje agacahembwa mu kiga ca leta yankiye n'amahera ko yinjira mu kiga ca leta. Akabazo kagira kabiri, twebwe tuvuye muri artisanale tugiye muri semi mekanize. Ivyo twe tumenyereye artisanale haje societe runaka bacha kubwira ngo egerayo. Mugu umunsi semi mekanize dushiramwe uburyo turagura amamashini yo kwimba tukibaka amayinite de traitement. Turiko turaba muri code minier naho twakingiwe tukaca twibaza ntimbe ko tumaze gushira iyi mitahe tukabataho twakingiwe kumwe twahora twirukanwa muri artisanale haje societe na semi mekanize izoca igenda uko nyene tukaca twibaza ntimbaye amafaranga tuzoba twashize mu ibi bikoresho tuzoba twaguze mbe tuzoca tubijanahe. Twasaba rero n'igisabo sitegeko nimba vyoshoboka habe itegeko ridukingira nka kujya bakingira amasosiyete haje societe runaka ikigomba kuja mwatwadu hectare 5 baguhaye basi fumijande oro ya twadu hectare 5 nayo irondeze muga kenshi baza baviza twatunogo canke ahantu umuntu aba yateguye bisunze umwimbo uronka do artisanale a semi mekanize cyane cyo numva cyumvikana vrema nana ugo rubaza mwese handi mworuca urumva bwa mbere ufise statut ya artisanale none yo statut ntuyisohotsemwe none ubutangu yagira semi mekanize bigenda gute irege ubu wabaye semi mekanize ubu ntukiri muri ya statut wakuze ucugira statut ukuze Sende ubakunze gukonsidera guracari artisanale no wakuze urumva rero mugabo none ubuvuye muri statut yo mu artisan ugiye muri statut ya semi mekanize ucuza kuyandikisha sivyo gabo be cyane bivuga ko iyo nyinshi tomo hanyuma rero uko bakingira ntibasubira kugushira muri iyo statut bagukingira nimwaba muvuga muti ntidukingiye je nimvire iki kibazo tuzoyigira iganiro je hariho abanini abantu nk'aba Mayondori hari aba Posheni bakora ibintu binini turashobora kugira ibiganiro namwe bw'amakoperative tukaraba serukira abandi muri groupe ntoyi turagiranira ibiganiro kuko ibi bintu by'abantu bitangiye ahantu atacu bariko barahakoresha kameme reka tubitondeshe neza niho duca tumenya ingingo zigenga umwe wese nabwiye none nk'umuntu avuze ngo perimetre ngo kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo ngo ni perimetre none ubu kizimare byose ari vya leta utari kuravyimba leta iravyimba kandi koresha wishaka ubu twabibonye utari kuravyimba leta ikabishaka kuvyimbira vyimba kandi koresha wishaka. Nabonye ko hari abanyamahanga bari ngaha mubabwire ikintu ngiye kubakarira ko nabo bateza kunyereka amahera bakuye hanze yinjiye mu Burundi kuri konte verifie utayazanya bimenye ntaraza utazanya amahera mu Burundi avuye hanze abo mu Burundi sindababaza bikomeye munyereka ya etude de faisabilité n'amahera mwazanye mwemvesishije muko uwo hanze ategerezwa kunyereka amahera yazanye atayerekanye ntaraza je nivyo nshafata
ntaraza turacamurindiriye rero ntashobora gutuma dusonza tukimurindiriye kwaza kuko hari abaje gufata gusa bakaca baduhenda baza barimba duke duke ngo nzobikora mu mwaka wa 2020 dushonje hoya turavyikorera ntagorana. Akandi kabazo ni intererano OBM vy'ukuri n'ikigo ubona ko gifise ishaka ryo gukora kandi ku murindi munini. Mugabo OBM uyu munsi iracafise intambamyi y'ibikoresho. Uyu munsi ukeneye kugirisha geofizike abantu bo muri OBM nibo bategerezwa kuyikora. Mugo uyu munsi nta ekipema bafise. Tugasaba nyene cyubahiro nkuko muri abavyeyi kugira uyu mwuga utera imbere d'abord tubanza kugira ekipema. Aho tugenda kwimba ntihabu gutatona basi umuntu apfuma amenye ni anomali zitonzuku atatoneshe mwizo anomali nkumbure hajya hari bijya biremere arashobora kugenda agatorayo. Uyu munsi OBM irafise ikibazo cya laboratoire ujanye truate baragupimira mugenza habo ntibariko barapima ugacuraba nk'abasavye semi mekanize iyo bahejeje bajanya ama echantillon. Uyu munsi OBM nta echantillon ipima yenza habo. Ivyo byose rero bikaba ikibazo umuntu akibaza ntimbe ya raporo ya evaluation sommaire ya mezi 3 ndayihejeje nzoza gupimisha he. Ivyo byose rero ni intambamyi zigenda ziba mu gisata. Ari ikindi kintu mwavuze kandi gikomeye cyane cy'ukuntu twosinya tukiyangaja ntimbe ku kwezi tuzotanga ibinganiki. Je nameze nk'ugira akabazo gato uyu munsi uraburi kurimba firo ejo igacika hirya ejo ugasubira ukubura yindi n'umundi gasubira igacika. Jewe uko navyiyumvira nayumvira ko abarundi twoba abapatriote umuntu arosi toni jana akazishora uko yazironsa kandi yanabuze akerekana ko yabuze. Duhiriwe duhishije OBM ifise abahinga barazi ko firo icika ikongera ikubuka ariko ico tubijeje nyene icubahiro turi nyuma yanyu kandi nguvu turazifise. Imana yaraduhaye umutaha ari igihugu cy'u Burundi n'umutaha ukomeye cyane. Ivyo mu mazimisi muduhimiriza twaravyumvise kandi twarabitahuye ubu turi nyuma yanyu 100%. Murakoze cyane nyene icubahiro kumpijana. Meraho aho hereje nyene erega ingorane no kora manke no confiance urumva ta confiance ihaba. Ubu rero turashobora gusubira kugira klima nshasha hakaba confiance tukabona ko umwe wese ari umupatriote. Ivyo birashoboka. Mwumvise ibigwanisho buca bibarasa ko ari mwe mwabigutse no mwavyumvise none yo mahera bwajanye mu Rwanda rukaba ruriko ruraduhigira none ruhigira kuko rufise ivyo rukoresha ntiwumva ko ari mwe mwabigutse. Mugabo muri ko muragenda ukavagura umupatriote mugabo wewe kumbe wararasha igihugu ntavyuzi kandi gitwengeje tuneshejwe wohunga canke ugapfa niki kuvuga ko batotera ibombi kagwi wawe wenyene kandi ari we wayiguze. Abantu bakabashira ivyo kurya kugira bagira inguvu babone kuza kudutera n'inguvu bashonje boza. Umwasi yakweretse ko ari umwasi azo gutera ejo none uca umwanteretena. Numva rero ico gituma ubu rero kugira iyo confiance ze mubaza kwerekana ko muronka wabuze ukaza kwisigura utehe kuko urumva ikintu cyambere nuko tugira na confiance mwese mukumva ko muri kumukorera igihugu. Uvuze ingorane za OBM ntifise ibikoresho byose muga byose bivaho mu mikoro nyene y'igihugu ariko ibikoresho yo bigutse mu mahera nyene muzanye ibiga byose ni irigi n'inkoko hatanguye iki. Je n'abanibariza nti igikorwa n'amahera hatanguye iki hatanguye igikorwa muga abantu bose bashaka gukora ngo bahaye umutahe kandi bazi yuko umutahe wa mbere Imana yawuturemanyira uduha. Rero OBM ni muyitera intege muzana amahera hanyuma tuyigurira ibikoresho. Narazanye turafise umurundi w'umusava burya yarigeze kuza mu Burundi no chimiste physicien umve ivyo Ubutare arabizi neza. Hanyuma niwe yambwiye atarabonye cyo Burundi buzira igitwa twama mu njyane yabonye Ubutare n'ibindi bihugu byari bikomeye bidafise aya matererare yarabonyemwe amayerema ya tererare
akomeye cyane azimvye cyane mugatwe bakubwira ngo ni minere yitwa tererare oya nibatubwire iyitwa ukiyutwa abwe tuzose tuzibone basubire kubahenda muri ntuzeye Rainbow Mining Burundi ntibasubire kubahenda nibagira amaroshereshe uko ntayo bakoze berekane chaque element yose iziriyo zose tubone na tenere yazo duce tumenya ni n'amahera rero arimwo itoni 2,000 shawu bagatwara ukonyera hagera inshuti n'umugenzi aya bateza kuzana kabisa ajya simpeba rero dutera intege OBM tuyigurira ibikoresho uwo musava rero yaraje aragenda ncana mubwira nti genda undabire ijya laboratoire ya OBM undabire irakwije byangombwa yarabonye ko habura bike ikamera yavuze ati habura bike ati ntaco yibuza gukora uno munsi mugaba acabaza ikibazo kimwe ngwego ngo laboratoire nabonye ngo none murafise abahinga bavyo icari cyo kibazo yaciye avuga nico gituma twame twitwararika kwigisha abahinga muri ivyo bintu bijanye n'ubutare.